Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahejeje kwakira mu kirimba ikiriri userukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu mu karere ka Afirika akaba ari muganga Muhammad Yakubu Ijanabi. Nkuko musanzwe mubizi Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aherutse kuronka teka ridasanzwe ryo kuba umukuru w'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afirika. Rero ico uwo mushitsi yahereye ko kwabaye ukumukeza kuri ayo mabanga mashasha aherutse kuronka. Mu byo kumukeza nyene yaciye agendera ko avuga ko amukeje ku kuntu asanzwe ariko arateza imbere ibijanye n'amagara y'abantu na cane mu kuntu igihugu c'u Burundi kiriko kirahangana nibiza bimwe bimwe kikavyirukana. Muribuka ukuntu igihugu cyacu c'u Burundi cirukanye ingwara yarigize iminsi igisibije yakorera haba mu makati amwe ariko na cane mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo. Muraze yuko hari havuzwe yuko hari ikiza cakorera ariko ubu kikaba gisa n'icatujijwe. Yanamushimiye kandi n'ingene ariko u Burundi bwagize akigoroga komeye cane mu gutuza kiza ca malaria cane biciye mu rucanco u Burundi busanzwe buha abana kugira ngo ico kiza ntikibandanye gitema gitongora. Nkuko rero musanzwe mubizi ibihugu bisanzwe bihurikiye muri uwo muryango w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ni ibihugu vyinshi bikaba bifise ingorane zidasa kimwe cyose cisangije ingorane. Ati rero nico gituma naje ndiko ndagira urugendo mu bihugu nka vyose bisangiye uwo muryango mugabane wa Afirika kugira ngo menye ingorane bifise, kugira ngo menye kimwe ivyo gikeneye kugira ngo tuvyigire hamwe. Musanzwe muzi yuko muri no minsi hariho amashirahamwe mpuzamakungu yahora afasha mu bivyo nyene vya OMS ariko muri kino gihe akaba amwe vyabi bihugu canke yabana amashirahamwe bisa nibiriko biraha umugongo iryo shirahamwe. Ari naco gituma yavuze ati rero ubu harageze ko zatwiyumvira kuntu twokwibako tukarondera amafaranga mu bihugu kugira ngo imigambi twara dukora ntikihagarara. Naco gituma rero yaje avuga ko n'u Burundi yobusaba akigoro nabwo nyene bugatangura kwiyumvira ukuntu bwoza burarondera uburyo bwo gufasha muri uwo mugambi mu migambi ijanye n'ivyo amagara y'abantu. Tukaba rero mwumva yuko ubwo rugendo ntirugiye kuba mu Burundi gusa nkuko ndabivuze, agiye kurukura no mu bindi bihugu muri iyo ntumbero yuko ivyo amashirahamwe n'ibihugu vyahora bifasha muri iryo shirahamwe ry'amagara y'abantu bibandanye bigenda neza. Umunyacubahiro asanzwe aserukira ishirahamwe mpuzamakungu mu karere ka Afirika ntiyibagiye gushimira Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kukungene igihugu c'u Burundi camuhaye ijwi igihe yariko aritoza kugira ngo ashikirizwe ayo mabanga. Uravye rero aho Burundi bugeze mu migambi yabo y'iterambere, uravye aho Burundi bugeze nabijanye n'umugambi w'imbona kazoza, murazi ko amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacure. Amagara y'abantu mu iterambere ni ntambuko mbanziranzira. Twovuga rero yuko urugendo rw'utwara OMS muri kano karere ruje hageze. Turavye kandi aho Burundi busanzwe buteretse mu karere burimwo, tukaraba ibihanze nk'igihugu duhana imbibe ca Kongo gituma haba hunzi zisunitswe mu Burundi n'uruhagarara n'intambara iri muri ico gihugu. Biraboneka kandi ko runo rugendo rw'uyu atwara OMS hano mu karere ka Afirika n'ubundi waje hageze cyane, mbere akaba avuga ko azonishikira mu makambi y'impunzi z'abanyekongo kugira ngo yihweze ivyo bakeneye, kugira ngo ntahave abanka wa wundi usanga umuntu akeneye umukate nawe agacamuha amazi kandi yarasanzwe ashonje akamuha ibimumara inyota.